Ndagarutse kandi ku yindi ncuro aha umumenyeshamakuru yabajije ati mbega imbibe z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ko zicugaye hoba hateganijwe iki kugira ngo uruja n'uruza hagati y'ibihugu bibiri rusubire kumera nk'uko vyari bimeze mu misi iheze. Reka ndagusabe rero kugira ngo ushobore gutahura neza uko iki kibazo gihagaze ukurikire inyishu zatanzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ambassadeur Albert Shingiro hari hariya mu ntara ya Makamba kuri wa 28 ruheshi 2024 mu kiganiro cy'abashikiranganje ba leta y'u Burundi. Murakoze cyane kuri ico kibazo mugabo imbere yo kuduga ku ijambo nashaka mbanze shimire imwe uvuye ku mutima yakubaha umushikiranganje wa mbere yashimye kwifatanya natwe muri gikorwa mu kino gitondo cy'Imana dutijije kugira ngo twumvirize ibibazo by'abene gihugu muri uyu mwanya turi ngaha muri intara nziza ya Makamba. Nongera ndamutsa abene gihugu bariko barakurikirana kiganiro kibiriraho ndababwira nti turi ngaha ku bwanyu nico gituma n'ibibazo byose bibahanze tubwirizwa kuvyishura. Reka rero nshimire umumenyeshamakuru Ferdinand ku kibazo yabajije kijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ni kibazo cyama cyabajije kenshi kandi cyama cyarose n'inyishu ishimishije. Nkuko mubizi leta mvyeyi leta nkozi irongowe na nyene icubahiro nyakubahwa nyene icubahiro President General Major Vice Ndayishimiye. Iyi leta rero yarashizeho politike nshasha, politike nziza twisunga mu migenderanire n'andi makungu. Muri iyo politike nshasha imigenderanire myiza n'ibindi bihugu twayihaye ikibanza ca mbere, haba ibihugu vya kure, ibihugu vyo muri Afrika canke ibihugu bibanyi dusangiye imbibe. Nkuko mubizi imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yatanguye gutosekara 2015 aho hari abarundi bamwe bamwe bashatse guhirika ubutegetsi bwitorewe n'abene gihugu biciye mu nguvu. Muri abo rero hariho bamwe batashoboye gufatwa ngo bashengezwe imbere y'amategeko, baraheza bahungira muri ico gihugu cy'u Rwanda, barahabwa uburaro, barafungurirwa atabwoba bafise. Muri ico gihe rero nkuko mubizi nta muntu kujya tutitorera abavyeyi niko n'ibihugu bititorera ababanyi. Umubanyi yaba mwiza canke mubi mubwiza kubana. Igihugu cy'u Rwanda kiraho hakurya nikizigera kivaho kiri, igihugu cy'u Burundi kiri ngaha kizoguma ari igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Niho rero nyene icubahiro mu kwigu cyaciza cy'u Burundi yadungitse mu 2020 mu kwezi kw'icumi mu gihugu cy'u Rwanda. Turafata iya mbere agenda ntekereye agakemanyi ko kuraba ingene twoganira na mugenzanje kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ari bibiri imere neza gusumba. Kuva ico gihe harabaye ibiganiro biratera imbere, harashika naho abene gihugu bagenderanira nk'uko vyari bisanzwe, birashika naho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agendera Burundi, natwe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi aronka intumwa zidasanzwe muri ico gihugu cy'u Rwanda. Mugabo mu nyuma niho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari yarasanzwe yaremereye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ashobora kudushikiriza abantu bashatse guhirika ubutegetsi mu 2015. Hanyuma turarindira umwaka wa mbere, umwaka kabiri, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu gushika n'ubu abo bantu ntibashoboye kubaduha. Murumva ari uko kwizerana vyaciye bigabanuka. Haca hongeraho n'ibitero vyatewe n'umugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Uwo mugwi nawo ukaba ushigikiwe nabo nyene bashatse guhiga ubutegetsi mu 2015. Murumva rero ko kumvo z'umutekano nta twaciye twugara imbibe zo hasi zo kubutaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mugabo imbibe zo mu karere zo ziguma zuguruye kuko ho biroroshe gucungera uruja n'uruza biciye ku bibuga vy'indege, sico kimwe no ku mipaka. N'ubu rero turarinde ko baduha abo bantu bashatse guhiga ubutegetsi mu 2015
tukibaza yuko naho baduha uno munsi ku munota ukurikirana tuyatwugurura izo mbibe. Murumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi bari muri ico gihugu bama batera baciye ku mugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Nobaha akarorero nk'ubu haje umuntu mu muhana wawe akaza afise inkoho akakurasa akaguhusha agaca ahungira mu muhana w'ababanyi. Murumva yuko umwanya wose uwo muntu yashatse kukurasa azoba araho ku mubanyi nushaka gutora itiro. Nico kimwe natwe rero tukomera yuko abashatse guhiga ubutegetsi bakongera bakaguma bahungabanya umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, biragoye ko tworeka gumpaka wugurure kandi bakiri muri ico gihugu. Muri make rero novuga yuko imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda no igereranya n'ihindagurika ry'ibihe. Hari igihe hagwa imvura nyinshi y'isegenya abantu bakanyagirwa bagatota, n'igihe haga akazuba kaza akayaga keza abantu bakabana neza. Tukibaza rero ko atamvura idahita hazoshika igihe imigenderanire hagati yacu uko ari ibihugu byacu ari bibiri mere neza, umugabo cyane baduhaye abo bantu niho dushobora kugurura iyo mipaka. Nkaba ndabashimiye, murakoze kuri ico kibazo. Mugifise ijambo yabajije n'ibijanye n'ishira hamwe CPGL ati turavye imigenderanire hagati y'ibihugu bitatu birigize iryo shira hamwe ryoba yifashe gute? Murakoze cyane. Ishiramwe CPGL ikozwe n'ibihugu bitatu, u Burundi, u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nishira hamwe rifise ibibazo byinshi kubera cyane ibibazo vya politike n'ivy'umutekano aha muri akarere, cyane no kutizerana hagati y'abarongoye ibihugu ari bitatu. Murazi yuko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'igihugu ca Kongo yatosekaye kuva mu 1996, hanyuma n'ubu mukabona ingene Burundi n'u Rwanda tubanye. Biragoye rero gukoranya inama muri iki gihe ibihugu biba bishamiranye. Murazi kandi yuko novuga yuko inama yahuje ibihugu byose ari bitatu ku rwego rw'abakuru b'ibihugu iheruka kuba ku ntwaro ya Mobutu. Urumva ko ari kera cyane. Kuva ico gihe rero ibihugu vyagibana nabi kubera ivya politike kutizerana. Biragoye rero kugira ngo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ishe gutera imbere hama n'umuryango mushoboye gukora uko bisanzwe. Bisaba yuko haba kwizerana hagati y'ibihugu bitatu, kandi bigasaba yuko ivya politike n'ivy'umutekano bitungana kugira ngo iryo shira hamwe rishobore gukora neza ukuri kwamye. Murakoze. Ngayo nguko reka ndagushimire wabanye nanje, maze ngusabe gusangiza inshuti n'abagenzi, ukande like, subscribe, comment na share, dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Wakoze.